uno munsi dukoranye muri leta nkozi. N'umudandaza yaje nawe nyine ari muri leta nkozi, kuko uwo ari wese ari ngaho wese ari muri leta nkozi. N'umukuru w'umugambwe ari ngaha nawe nyine ari muri leta nkozi, kuko sinibaza yuko hari umukuru w'umugambwe yoba yigisha abanywanyi biwe ngo ntibaje ku kivi kugira bagwanye ubukene, kugira bagwanye inzara. Ubona ahubwo twoca dusaba abajejwe kwemerera imigambwe bakamwereka ikibanza kiwe. Hageze yuko tugwiza umwimbu tukagwanya inzara, umuntu akugira uronka icyo ufungura n'umufuko nawe ukaronka amafaranga, ntabyo imigambwe bizamo. Uvuze ibitandukanye n'ibyo twese turaguhagurukira tukakwiyamiriza. Ko imigambwe tuyijamo twafunguye, imigambwe tuyijamo tumerewe neza, ntawoja mu mugambwe inzara iriko iramujya mu nda, ntibikunda. Aho rero twese tuteza kubyumva kumwe. Hageze yuko twiteza imbere twese atavye imigambwe birimo. Ibihugu biteye imbere ivy'imigambwe bavyibuka hageze mu matora. Uno munsi rero ngaha dukoraniye muri leta nkozi, kandi ibyo tuvugana ngaha tukava ngaha tuvyumvise. Uburundi burahinduka mu myaka 3-4 busigare bukayangana. None muri iyo leta nkozi duhamagarirwa iki? Dusabwa iki nk'abarongoye abandi, nk'abari imbere y'abandi? Muri iyo leta nkozi turafise ibikorwa bihambaye duhamagarirwa. Ibikorwa bikomakomeye duhamagarirwa ni 4. Icambere, duteza gukingira abenegihugu bose atankunzi, kandi ku rugero rumwe. Teje gukingira abo benegihugu bose ku rugero rumwe atankunzi, n'aba abanyagihugu nabo nyene tuza kubakingira, kuko ni twebwe turi imbere yabo. Umuntu wese ahunye kugataka ku Burundi dutegerezwa kumukingira umutekano wiwe, kugira abone by'ukuri ko mu gihugu hari inzego z'igihugu. Ico ni igikorwa ca mbere. Igikorwa ca kabiri, naho twasize Imana imbere, ntimugire byose ngo bica vyerade. Abonona ntibabura. Mwabonye ko nabiriya twaciyemo imbere byose twagiye duhura n'intambamyi. Inkozi z'ikibi ntizibura. Ko zitabura rero, turafise n'igikorwa cyo gukurikirana inkozi z'ikibi zose, kandi twazishikana imbere y'ubutungane kugira bazicire imanza. Izo manza bakazicirirwa hisunzwe amategeko y'igihugu. Hisunzwe amategeko y'igihugu kandi atankunzi. Natwebwe birashobora gushika tukanyerera kuri rya tegeko. Natwebwe baducira urwo rubanza hisunzwe amategeko y'igihugu, batabanje kurangwa ari mu kibanza kiki. Eka niyo leta mvyeyi. Ikindi gikorwa gikomeye duhamagarirwa nka leta nkozi, dutegerezwa kwitwararika itunga rusangi ku neza y'abenegihugu bose atanumwe avuye. Banza ngaruke gatoyi
kuri ibi byo gukurikirana inkozi z'ikibi ari ibintu bikunda kutugora rimwe na rimwe. Bimwe byo guhonyanga amategeko ugasanga bari bagejeje gukurikirana inkozi z'ikibi bariko bafundikanya n'utundi utucanke turiya kugira umuntu bamuhomeke kwicaha kitari gifashe, mugabo ugasanga uwo muntu ahemukiye mu mpimba. Ibi byose biteza guhagarara. Mu mabanga tujejwe twirinda akarenganyo aho dufundikaniriza umuntu ikintu kugira tumutware kumufunga. Ivyo tuvyirinde. Bene wacu mufise uburenganzira muhabwa n'amategeko bwo gufunga mugafungura, mwinengesere. Tujye mu iterambere rusange, abantu bose bari ku kivi, nitwifuza abantu bafungirwa ubusa. Twifuza by'ukuri ko hafungwa ugenewe gufungwa kubera yuko yananiranye, ku kibazo kamutwarayo aribyo warementanije, azovayo yize bya bindi nyene wamurementanirije, naho azovayo azotaguma muri bya bindi.